Ndabahaye mwirwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imboneshakure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini, maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya kabiri ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Imirwano irimo kubera mu buseruko bwa Congo, aho bukera iraza gusaza Perezida Tshisekedi. Perezida Tshisekedi arimo gukubita agatoki ku kandi akavuga yuko abarwanyi ba M23 barimo gufashwa n'ibihugu bikomeye byo mu karere k'ibiyaga binini. Ubungubu hagaragaye urwikekwe rukomeye cyane hagati y'igihugu cya Uganda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Amakuru agera kuri Iyakure TV aravuga yuko ibintu byabaye bibi cyane hagati ya Perezida Museveni ndetse na Perezida Tshisekedi. Perezida Tshisekedi ngo yasabye Perezida Museveni ko yamutiza ubutaka maze abasirikare ba Congo bakataka M23 baturutse ku butaka bwa Uganda. Ibingibi rero ngo Perezida Museveni yabiteye utwatsi ndetse avuga yuko adashobora kwinjira muri iyi ntambara irimo kubera mu buseruko bwa Congo, ngo byateje injyane zikomeye, ndetse Perezida Tshisekedi akaba yararakaye cyane akavuga ko Museveni niba yanze gufasha igihugu cya Congo ngo abatize bazariyeri maze bagaba ibitero kuri M23 baturutse ku butaka bwa Uganda, ngo birerekana ko Perezida Museveni ashyigikiye M23. Amakuru yizewe Iyakure TV yamenye aravuga yuko kuva mu kwezi k'umunani abasirikare bakomeye ba Congo bagiye bakorera ingendo mu gihugu cya Uganda. Abadiplomate bakomeye ba Kinshasa nabo bakoreye ingendo mu gihugu cya Uganda bagamije kuganira na General Muhozi ndetse na Perezida Museveni ku kungene igihugu cya Uganda cyafasha FARDC maze bakabatiza ubutaka bw'igihugu cya Uganda bakabwitorezaho, ndetse FARDC ikabukoresha igaba ibitero bikomeye ku barwanyi ba M23 mu bice byegereye igihugu cya Uganda. Hari amakuru avuga yuko FARDC yashakaga kugaba ibitero mu mujyi wa Bunagana inyuze ku butaka bwa Uganda. FARDC kandi yashakaga kugaba ibitero mu bice bimwe bimwe bya Canzu na Runyoni inyuze ku butaka bwa Uganda. FARDC yashakaga kugaba ibitero mu gace ka Sarambwe ndetse na za village zose zikora ku gihugu cya Uganda, ariko ikoresheje ubutaka bwa Uganda. Aya ngo ni amayeri yari yazanywe n'igisirikare cya Congo, ndetse abajyanama mu bya gisirikare ba Perezida Tshisekedi bari bamubwiye ko guturuka ku butaka bwa Uganda bakarasa M23 aribyo byatanga umusaruro, maze ngo bakayigotagota bakayikubitiramo hagati. Amakuru yizewe agera kuri Iyakure TV aremeza neza ko ubutegetsi bwa Uganda bwanze icyifuzo cy'ubutegetsi bwa Kinshasa. Perezida Museveni yateye utwatsi icyifuzo cya Tshisekedi, ndetse amakuru atugeraho akavuga yuko Perezida Museveni yeruye rwose akabwira Tshisekedi ko agomba kuganira n'abarwanyi ba M23 kandi ko ibyo barimo kurwanira byumvikana. Perezida Museveni n'umuhungu wiwe General Muhozi Rugaba ngo babwiye intumwa za Kinshasa ko ubutegetsi bwa Uganda budashobora kurasa ku barwanyi ba M23, ndetse ko ubutegetsi bwa Uganda budashobora gutanga ubutaka bwabwo n'ikirere cya Uganda ngo bikoreshwe mu kugaba ibitero kuri M23. Nyuma yaho ubutegetsi bwa Uganda bwanze icyifuzo cy'ubutegetsi bwa Kinshasa, ubungubu ibihugu byombi birimo kurebana yingwe. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo irimo kwikoma bikomeye Perezida Museveni. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo iravuga ko igihugu cya Uganda ngo nacyo ni nk'u Rwanda ngo bafasha abarwanyi ba M23.
Ubutegetsi bwa Congo buvuga ko u Rwanda ari rwo rufasha M23 ariko ngo kuba Uganda yaranze ko FARDC igaba ibitero ivuye ku butaka bwa Uganda nabyo ngo ni ikimenyetso cyerekana ko ubutegetsi bwa Uganda bushyigikiye abarwanyi ba General Sultani Makenga. Hari amakuru avuga yuko igihugu cya Congo cyitwaje yuko kirimo gukorana n'igisirikare cya Uganda mu kurwanya inyeshyamba za ADF zirwanya ubutegetsi bwa Museveni, maze ubutegetsi bwa Congo bukagendera kuri iyo turufu ngo kubera ko bakorana mu buseruko bwa Congo ndetse no mu ntara ya Ituri ngo noneho banakorane mu kurwanya M23. Ubutegetsi bwa Uganda rero bwabiteye utwatsi, ndetse hari n'amakuru avuga yuko ingabo za Uganda zishobora rwose kwirukanwa mu buseruko bwa Congo vuba na bwangu, aho zafatikanyaga n'igisirikare cya Congo mu guhiga bukware inyeshyamba za ADF zibangamiye ubutegetsi bwa Kampala. Amakuru yizewe agera kuri Iyakure TV yemeza neza ko Perezida Tshisekedi ubwiwe yihamagariye kuri telefone Perezida Museveni akamusaba yuko babatiza ubutaka bwa Uganda bakabukoresha nka bazariyeri bagaba ibitero ku nyeshyamba za M23. Gusa Perezida Tshisekedi yangiwe icyifuzo cyiwe. Perezida Museveni ngo yagiteye utwatsi ndetse yemeza neza ko aba barwanyi ba M23 ibintu barimo gusaba ari ibintu byumvikana, ndetse ko ikibazo cyabo gikwiye gukemurwa hakoreshejwe inzira ya politike. Perezida Museveni ngo yagiriye inama Tshisekedi rwose yo kudakoresha intambara ahangana na M23, ndetse ngo Museveni yaba yarabwiye Perezida Tshisekedi ko atazatsinda bariya barwanyi ba M23 nakomeza kubishoraho mu buryo bw'intambara. Kuba rero igihugu cya Uganda cyaranze icyifuzo cy'igisirikare cya Congo ngo byateje indyane zikomeye. Ubu ngubu igihugu cya Congo n'igihugu cya Uganda ngo ntabwo barimo gucana uwaka. Umubano wabyo ngo wajemo agatotsi ndetse barimo kurebana y'ingwe, aho ubutegetsi bwa Tshisekedi ngo bubona neza ko Perezida Museveni yanze icyifuzo cyabwo kubera ko ashyigikiye aba barwanyi ba M23. Hashize imyaka igera kuri 2 imirwano irimo kubica bigacika. Kuva M23 yakwigarurira umujyi wa Bunagana, abarwanyi ba M23 bigaruriye ibindi bice byinshi byegereye igihugu cya Uganda. Ngo byari kuba byiza rero iyo FARDC ituruka mu gihugu cya Uganda maze igakubita M23 iyiturutse mu mugongo, abandi nabo bagaturuka mu bice bya Sake maze ngo bakayihurizamo hagati bakayicucuma ikabura amahungiro. Sosiyete sivile muri teritwari ya Rucuru ndetse n'abanyapolitike bakomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ntabwo bahwemye gushinja igihugu cya Uganda gufasha abarwanyi ba M23. Sosiyete sivile yakunze kuvuga yuko amakamyo yuzuye abasirikare ba Uganda anyura ku rubibe rwa Bunagana akinjira mu bice bigenzurwa na M23, ndetse ngo abasirikare ba Uganda nibo bafashije M23 kwigarurira umujyi wa Kichanga ndetse na Kiwanja. Ibyago bikomeye cyane bikomeje kwiyongera mu gisirikare cy'u Burundi. Abana b'u Burundi bapfiriye muri Congo ku bwinshi. Amakuru twamenye aremeza neza ko abasirikare b'u Burundi barenga 700 baguye mu buseruko bwa Congo mu ntambara zikomeye cyane bahanganyemo n'abarwanyi ba M23. Amakuru mvana mu gisirikare cy'u Burundi aremeza yuko aba basirikare benshi muri bo baguye muri Congo, ibiziga byabo bitigeze bishikanwa mu gihugu cy'u Burundi. Mu gatondo ko kuri irigenekerezo rya 2 ukwezi kwa 2 ku isaha y'isa 1:50 z'agatondo nibwo ibiziga birenga 230 by'abasirikare b'u Burundi byinjiye mu gihugu cy'u Burundi bivuye mu mujyi wa Bukavu. Ndasubiramwo, uyu munsi mu gatondo ku igenekerezo rya 2 ukwezi kwa 2 ibiziga by'abasirikare b'u Burundi birenga 230 byavuye mu mujyi wa Bukavu muri Kivu y'Amajyepfo maze byinjira mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru twamenye nuko byaje mu makamyo akomeye cyane y'igisirikare cya Congo ariyo yazanye ibi biziga by'abasirikare b'u Burundi.
Amakuru twamaze kumenya aremeza ko bimwe muri ibi biziga byanyuze mu gace ka Gatumba ndetse bikaba byerekeje muri Cibitoke, mu gihe ibindi biziga nabyo bivugwa yuko biri mu gace ka Rumonge. Bibaye ubugira gatatu ibiziga by'abasirikare b'u Burundi bitahukanwa bivuye muri Congo bigashika mu gihugu cy'u Burundi. Byinshi muri ibi biziga byarashyinguwe ku itongo ry'abapfuye hariya ku Mpanda mu gace ka Bubanza. Amakuru twamenye nuko imiryango y'abasirikare baguye ku rugamba itigeze ibimenyeshwa. Nta musivile n'umwe yigeze arekurirwa kujya gushyingura umuntu wiwe waguye mu buseruko bwa Congo. Imiryango y'abafite ababo baguye muri Congo ikomeje kuboroga ndetse ikomeje gutakambira Generali Evaristo Ndayishimiye kugira ngo ayemerere ijye gushyingura abayo maze bagire agahinda, ariko banamenye yuko ababo bashyinguwe. Kugeza ubu nta musivile aremererwa kujya gushyingura uwe. Ntabwo bemerewe kubaririra ndetse nta n'imiborogo yemewe ku basivile baririra abana babo baguye muri Congo. Abagiye bashyingurwa mu Burundi bose byakozwe mu kinyegero ndetse igisirikare cy'u Burundi nta musivile n'umwe n'uyu rudore kigeze kirekurira kujya hariya ku itongo ry'abapfuye mu gace ka Mpanda. Amakuru yizewe ya kure official yamaze kumenya nuko mu gatondo ko kuri rigenekerezo rya kabiri ibiziga birenga 230 by'abasoda b'u Burundi baguye mu buseruko bwa Congo byamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi. Byinjiye mu Burundi bivuye mu gace ka Bukavu aho byari bimaze iminsi birimo gukusanywa. Ku munsi w'ejo ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa kabiri, abarwanyi ba M23 batanze uburenganzira ku basirikare ba MONUSCO gukoresha inzira yo mu kiyaga cya Kivu maze bagatwara ibiziga by'abasirikare b'u Burundi bakabivana mu mujyi wa Goma babyerekeza mu mujyi wa Bukavu. Hari ubwato bwa MONUSCO bwagaragaye mu kiyaga cya Kivu burimo kuva mu nkengero z'umujyi wa Goma bwerekeza mu mujyi wa Bukavu. Ubu bwato bwari burimo ibiziga byinshi by'abasirikare b'u Burundi bapfiriye hariya mu mujyi wa Goma mu mavuriro, abandi bakaba baraguye mu nkengero z'igisagara cya Goma. Amakuru twamenye nuko MONUSCO yagejeje ibi biziga mu mujyi wa Bukavu bakabyongeraho ibindi biziga byavuye mu bice bya Minova ndetse no mu nkengero zaho. Ibi biziga byose rero byababaga 230 byavanywe mu gace ka Bukavu bishikanwa mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru twamenye nuko amakamyo yabyinjiranye mu Burundi ari amakamyo y'igisirikare cya Congo yarari mu mujyi wa Bukavu. Imiborogo rero ikomeje kwiyongera mu gihugu cy'u Burundi. Abanyagihugu bakomeje gusaba ubutegetsi bwa Gitega ko bwabemerera bakajya guhamba abana babo ndetse bakemererwa kuririra abana babo baguye mu buseruko bwa Congo. Kugeza ubu ngubu nta muntu n'umwe mu basivile afite uwe waguye muri Congo yemerewe kubivuga cyangwa se ngo yemererwe gukora ikiriyo amuririre nk'uko bisanzwe mu muco w'ikirundi. Amakuru yizewe twavanye mu gisirikare cy'u Burundi yemeza neza ko abana b'u Burundi benshi baguye mu buseruko bwa Congo. Imibare iva mu gisirikare cy'u Burundi kandi imibare twavanye mu masoko yizewe yemeza neza ko abasirikare barenga 700 b'u Burundi baguye mu buseruko bwa Congo. Abarenga 1000 barakomeretse mu buryo bukomeye. Izi nkomere zimwe ziracyari mu mujyi wa Goma, izindi zagiye mu mujyi wa Bukavu ndetse hari izakomeretse mu buryo bukomeye cyane zamaze gushikanwa mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru rero akavuga yuko ubutegetsi bwa Gitega rwose ntacyo bwitayeho, ahubwo ko burimo gutegura kongera kohereza abasirikare b'u Burundi mu nkengero z'umujyi wa Bukavu. Hari amakuru avuga yuko abasirikare 5,000 b'u Burundi barimo gutegurwa kugira ngo bajye muri Kivu y'Amajyepfo, aho ngo bagiye gucungera umupaka wa Congo n'igihugu cy'u Rwanda. Hari amakuru avuga yuko uyu mupaka abasirikare ba Congo bagiye kuwucunga mu buryo bukomeye ndetse bakanacunga umupaka w'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Barundi kazi ndetse namwe mukurikirana ibiganiro bya Iyakure official, ndabamenyesha ko mu gatondo k'irigenekerezo rya kabiri ibiziga birenga 230 by'abana b'u Burundi baguye muri Congo byamaze kwinjira mu gihugu cy'u Burundi.
Amakuru twamenye nuko inzego zijejwe umutekano zari zakajije umutekano hariya mu gace ka Gatumba ndetse no mu bice byose aho iyi miduga yagiye inyura. Iyi miduga y'igisirikare cya Kongo yagaragaye ku mabarabara hariya muri za Cibitoke, ndetse abanyagihugu baravuga yuko biboneye amakamyo akomeye cyane y'igisirikare cya Kongo arimo kwinjira mu Burundi. Nta kabuza rero ibi biziga nabyo bizakingurwa mu kinyegero nk'uko amakuru arimo kutugeraho arimo kubyemeza. Ubutegetsi bw'u Burundi bwarungitse abasirikare muri Kongo, ariko benshi mu basirikare b'u Burundi bagiye batabaza bavuga yuko bamerewe nabi cyane mu mashyamba ya Kongo. Kugeza ubu ngubu abarenga 600 baratorotse igisirikare cy'u Burundi, abandi benshi M23 yabafashe matekwa. Kugeza ubu ngubu ubutegetsi bwa Gitega bwarabihakanye, bwavuze yuko nta musirikare w'u Burundi wigeze afatwa amatekwa n'inyeshyamba za M23. Ugahagarara he ukavuga ko ugiye kurwanya u Rwanda, ugiye kugirira n'aba Banyarwanda, nukubitwa tutangire kuboroga. Si le Rwanda continue à faire des conquêtes dans le territoire de notre pays, je sais qu'il va arriver même au Burundi. U Rwanda nirukomeza kwigarurira amatware bagafata za teritwari mu bihugu byacu, nzi ko bazagera no mu Burundi, kuko barimo gufata urubyiruko rw'impunzi bakaruha intwaro. Ubu barimo no kubohereza mu ntambara muri Kongo. Umunsi umwe bazaza no mu Burundi. Ntabwo tuzabyemera rwose. Intambara izakwira akarere. Tuzi imigambi yabo. Barimo gutegura ikintu kibi ku gihugu cy'u Burundi. Barimo gutegura akantu mu Burundi. Ntabwo tuzabyemera. Kubw'amahirwe abarundi barabizi kandi baraburiwe. Niba umuryango mpuzamahanga utabyitayeho, hano twebwe i Burundi ntabwo tuzarebera ibyo biba. Si la communauté internationale le laisse faire, en tout cas ici au Burundi, on ne va pas se laisser faire. Indege 3 z'igisirikare cya Kongo zaraye ziguye mu gihugu cy'u Burundi ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Ndasubiramwo. Indege 3 z'igisirikare cya Kongo zaraye ziguye mu gihugu cy'u Burundi ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Amakuru atugeraho aravuga ko muri izi ndege harimo indege 2 zikomeye cyane z'intambara, ndetse n'iyindi ndege yari itwaye ibikoresho by'intambara byamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi bivuye muri Kongo. Amakuru atugeraho aravuga ko intwaro zikomeye z'igisirikare cya Kongo zikomeje kugera mu gihugu cy'u Burundi. Indege itwara imizigo yaraye igeze ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye itwaye intwaro nyinshi z'igisirikare cya FARDC zamaze kugera ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru yizewe yageze kuri Iyakure TV aravuga ko izi ntwaro zije zisanga izindi nyinshi zamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi. Igisirikare cya Kongo kirimo kohereza intwaro mu Burundi, ndetse indege z'intambara za FARDC nazo zaraye zigeze ku kibuga cy'indege. Amakuru atugeraho aravuga yuko FARDC irimo kurungika ibikoresho by'intambara mu Burundi, ndetse Kongo n'igihugu cy'u Burundi ngo bakaba barimo gutegura intambara ikomeye cyane, aho Tshisekedi yavuze yuko azagaba ibitero bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Uyu perezida Tshisekedi kandi yivugiye mu majambo yiwe ko azafasha interahamwe za FDLR, ndetse agafasha umuntu wese ufite umugambi wo kuvanaho ubutegetsi bw'u Rwanda. Amakuru atugeraho aravuga ko igisirikare cya Kongo ndetse n'ubutegetsi bwa Tshisekedi bamaramaje mu gushyira mu bikorwa umugambi wabo. Amakuru atugeraho aravuga ko ibikoresho bya gisirikare byinshi bikomeje kugera mu gihugu cy'u Burundi. Indege z'intambara nazo zikomeje kugera mu gihugu cy'u Burundi. Inzobere mu bya gisirikare za FARDC ngo zamaze kunoza umugambi wo kuzagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda baturutse mu gihugu cy'u Burundi.
ubu ngubu abasirikare ba Kongo barenga ibihumbi 4 bamaze kugera mu gihugu cy'u Burundi, ndetse amakuru atugeraho aravuga ko bakomeje kuronka imyimenyerezo mu ishyamba ry'ikibira, aho barimo gukorana n'interahamwe za FDLR, bagakorana n'imbonerakure ndetse n'abasirikare b'u Burundi. Ubutegetsi bwa Gitega ndetse n'ubutegetsi bwa Kinshasa barimo gutegura imigambi mibisha, aho Tshisekedi avuga yuko arimo gutegura intambara karundura mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yizewe yaraye atugezeho aremeza neza ko indege ebyiri z'intambara z'igisirikare cya Kongo zaraye ziguye ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura. Izi ni indege zaje zikurikirana n'izindi ndege ebyiri zegeze kugwa kuri iki kibuga cy'indege i Bujumbura zivuye muri Kongo. Amakuru atugeraho aravuga ko izi ndege ari zimwe mu ndege zaguzwe mu Burusiya, ndetse bikaba bikekwa ko harimo n'indege yaba yaraguzwe mu gihugu cy'Ubuhinde. Amakuru yizewe atugeraho avuye mu masoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aravuga yuko igisirikare cya Kongo kirimo kurundanya ibitwaro by'intambara, ndetse bikaba birimo gukusanyirizwa hafi y'ishyamba ry'ikibira. Amakuru atugeraho aravuga ko abasirikare benshi ba Kongo barimo gukorana n'abasirikare b'u Burundi mu mugambi wa Tshisekedi ndetse na General Evariste Ndayishimiye, aho batangaje yuko barimo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu kibanyi cy'u Rwanda. Amakuru yatugezeho kandi aravuga ko mu ntwaro zikomeye zageze mu Burundi harimo imbunda zikomeye cyane ubutegetsi bwa Tshisekedi bumaze iminsi bugura irya nino mu makungu. Biravugwa ko igisirikare cy'u Burundi muri iyi minsi kidafite amahera ahagije yo kugura ibikoresho by'intambara. Ubu rero igihugu cya Kongo kikaba kirimo gukoresha ubushobozi bwacyo bwo kugura intwaro nyinshi, bakaba rero barimo kuzizana ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hari amakuru yizewe iya Kure TV yamenye yemeza neza ko Tshisekedi ndetse na General Neva bemeranijwe yuko ubutegetsi bwa Kongo buzagura intwaro nyinshi zishoboka, maze bakaziha igisirikare cy'u Burundi, maze nacyo kigafasha FARDC, maze ngo bagahangana n'umwanzi wa Kongo ariwe M23, ndetse ngo n'igihugu cy'u Rwanda. Ibi bihugu byombi bishinja ko u Rwanda rubatobera mu karere k'ibiyaga binini. Ubutegetsi bwa Gitega bushinja u Rwanda yuko rufasha abarwanyi ba Red Tabara bakorera muri Kongo, ndetse aba barwanyi ngo bakaba bahabwa imyimenyerezo mu gihugu cy'u Rwanda. General Neva yegeze kubitangaza ku mugaragaro avuga ko Red Tabara itorezwa mu gihugu cy'u Rwanda, ngo yahawe indaro mu Rwanda ndetse itozwa ibikorwa by'iterabwoba, maze ngo bakabarungika mu gihugu cy'u Burundi kujya kwica abene gihugu b'u Burundi. Aya ni amajambo yatangajwe na General Evariste Ndayishimiye, aho avuga ko u Rwanda ari igihugu cy'ikiyorobetsi, ndetse ngo u Rwanda rufasha aba barwanyi ba Red Tabara barwanya ubutegetsi bwa CNDD FDD ngaha mu Burundi. Ubutegetsi bwa Kongo nabwo buvuga ko u Rwanda ari rwo rwarungitse abasirikare muri Kongo. Ubutegetsi bwa Tshisekedi buvuga ko abasirikare b'u Rwanda bavogereye Kongo, ndetse amaraporo ya Loni nayo akavuga yuko abasirikare b'u Rwanda barenga ibihumbi 4 binjiye ku butaka bwa Kongo. Tshisekedi rero agafatira kuri aya maraporo akavuga yuko abasirikare b'u Rwanda bakwiye kuva ku butaka bwa Kongo vuba na bwangu, ndetse ubutegetsi bwa Kongo bwararahiye burirenga buvuga yuko buzashoza intambara ku gihugu cy'u Rwanda, bushinja ko u Rwanda rufasha M23, ndetse ko u Rwanda rukomeje gutobera Kongo mu buseruko bwayo. Ibirego by'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku Rwanda, u Rwanda rubitera utwatsi, ndetse u Rwanda ruvuga ko ibibazo biri mu buseruko bwa Kongo biterwa n'imiyoborere mibi y'abategetsi ba Kongo bananiwe gukemura ibibazo by'abakongomani, ndetse u Rwanda rukavuga ko ruhangayikishijwe n'imikoranire ya FDLR n'ubutegetsi bwa Kinshasa hagamijwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Kugeza ubu rero icyuka ni kibi cyane hagati y'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Kongo. Hari icyuka cya kwega nkwege hagati y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Kugeza ubu ngubu abihwezi vya politike barabona yuko inyifato ya Tshisekedi ndetse na General Neva ishobora gukwegera akarere k'ibiyaga binini akarambaraye.
Kongo iramaramaza ikavuga yuko izatera igihugu cy'u Rwanda, ndetse u Rwanda narwo rugatanga agasopo rukavuga yuko umuntu wese uzahirahira agaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda azabona ayimbwa yaboneye ku mugezi. Kugeza ubu ngubu rero abasirikare ba Kongo, abasirikare b'u Burundi, interahamwe za FDLR zikomeje kuryamira amajanja mu kibira, ndetse amakuru atugeraho aravuga ko indege z'intambara ndetse n'indege itwaye ibikoresho bya gisirikare birimo kuva muri Kongo bikagera ku kibuga cy'indege i Burundi. Ibi ngibi rero birerekana ubufatanye bwa Tshisekedi ndetse na General Evariste Ndayishimiye. Umumenyeshamakuru wacu Ildefonse Habyarimana ukorera muri Cibitoke amaze iminsi abona abasirikare benshi ba Kongo binjira hariya mu ishyamba ry'ikibira. Umumenyeshamakuru wacu aravuga yuko abasirikare ba Kongo ubu ngubu bambaye imyenda y'igisirikare cy'u Burundi, ndetse amakamyo menshi atwaye abasirikare akomeje kugera muri Cibitoke, muri komine za Bukinanyana ndetse na komine za Mabayi. Amwe mu masoko yacu aherereye muri komine Rugombo aravuga yuko abasirikare benshi ba Kongo barimo kugaragara muri kariya gace, ndetse interahamwe za FDLR nazo zikaba zirimo kugaragara muri kariya gace mu gihugu cy'u Burundi, aho zirimo gusatira urubibe rw'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Amakuru kandi atugeraho aravuga ko abasirikare benshi b'u Burundi bamaze kwivangwamo n'abasirikare ba Kongo ndetse n'inyeshyamba za FDLR barimo gusatira urubibe rw'u Burundi ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Mu ntara za Kirundo, muri za Cibitoke ndetse no mu Kayanza harimo kugaragara abasirikare benshi b'u Burundi bafite ibitwaro bikomeye, kandi bano basirikare barimo barasatira urubibe rw'u Rwanda. Amakuru atugeraho aravuga yuko u Burundi na Kongo barimo gutegura ibikorwa bigamije guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Ibintu birimo kurushaho kuba bibi cyane rero mu karere k'ibiyaga binini, ndetse ibintu birimo guhindura isura, aho ubutegetsi bwa Tshisekedi burimo kohereza indege z'intambara mu Burundi, ndetse ibitwaro bikomeye cyane bya FARDC nabyo bikaba birimo kugera mu gihugu cy'u Burundi hagamijwe kuzagaba ibitero biturutse mu Burundi, maze ngo bigahungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Icyuka cy'intambara gikomeje kwiyongera mu karere k'ibiyaga binini. Perezida w'u Burundi yatangaje ko afite amakuru y'uko igihugu cy'u Rwanda ngo kigiye gushoza intambara mu Burundi. Ubwo yari arimo kuganira n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo, Perezida General Evariste Ndayishimiye yavuze yuko u Rwanda rurimo gufasha impunzi zahunze u Burundi. U Rwanda ngo rurimo kubaha intwaro, kandi afite amakuru yuko imirwano yo muri Kongo nirangira u Rwanda ruzatera igihugu cy'u Burundi. Amakuru yatangajwe na General Evariste Ndayishimiye yakuye imitima abanyagihugu benshi b'u Burundi. Abanyagihugu benshi b'u Burundi baravuga yuko u Burundi bukomerewe cyane, ndetse amagambo yatangajwe n'umukuru w'igihugu bavuze yuko ari amagambo yuzuyemo ibinyoma gusa. Ngo ntabwo u Rwanda rwigeze rufasha impunzi hagamijwe gutera igihugu cy'u Burundi, ndetse ngo nta n'ikimenyetso na kimwe u Burundi bwigeze bugaragaza ko u Rwanda rurimo gushaka guhungabanya umutekano w'u Burundi. Amakuru twamenye nuko ubutegetsi bwa Gitega izi ngizi ari inzitwazo, ahubwo ko ubutegetsi bw'u Burundi burimo gutegura ubwicanyi bukomeye cyane bugiye kwibasira abantu bo mu bwoko bw'abatutsi, kuko ubutegetsi bwa Gitega buvuga ko abatutsi babangamiye ubutegetsi bw'u Burundi. Ubwo yari arimo kuganira n'abadiplomate bahagarariye ibihugu byabo i Burundi, Perezida General Evariste Ndayishimiye yeruye rwose avuga ko u Burundi bwiteguye intambara, kandi ko buzirwanaho mu buryo bwose bushoboka. Yahuruje umuryango mpuzamahanga akubwira ko ibibazo bikomeye cyane mu karere k'ibiyaga binini, kandi ko ngo birimo guterwa n'igihugu cy'u Rwanda. General Evariste Ndayishimiye yavuze ko intambara zo muri Kongo ziterwa n'igihugu cy'u Rwanda, kandi ko ngo afite amakuru yizewe ko u Rwanda rushaka kugaba ibitero mu Burundi. Igihugu cy'u Burundi rero ngo kiryamiye amajanja, ndetse cyiteguye guhangana mu buryo bukomeye cyane n'igihugu cy'u Rwanda. General Evariste Ndayishimiye yongeye gusubiramo amagambo gashoza ntambara, avuga yuko yiteguye guhangana n'igihugu cy'u Rwanda.
aya magambo kandi ayatangaje mu gihe mugenzi wiwe wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nawe amaze iminsi avuga yuko arimo gutegura intambara ku gihugu cy'u Rwanda. Burundi na Congo ibintu ntabwo bimeze neza ku gihugu cy'u Rwanda. Ibi bihugu biravuga yuko birimo gutegura intambara ndetse bikomeje gufasha FDLR n'izindi nyeshyamba zikorera mu mashyamba ya Congo hagamijwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Amakuru twamenye uyu munsi ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa kabiri nuko mu masaha ya gatondo ku isaha y'isa 11 ku isaha ya Bujumbura ndetse na Kigali imbonerakure zo muri Rumonge, muri Muramvya, Bujumbura, za Cankuzo ndetse n'izo muri Muyinga zahawe ibirwanisho. Ndasubiramwo, uyu munsi ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa kabiri imbonerakure zahawe inkoko zo mu bwoko bwa Kalachnikov. Imbonerakure kandi zahawe imihoro ndetse ziteguzwa ko zigomba kuryamira amajanja zikarwana n'umwanzi. Umwanzi bavuga rero ngo ni igihugu cy'u Rwanda ndetse n'umututsi wese uri mu gihugu cy'u Burundi. Amakuru twamenye nuko ubutegetsi bwa CNDD FDD burimo gutegura ubwicanyi bukomeye cyane bugiye kwibasira abantu bo mu bwoko bw'abatutsi. Ubutegetsi bwa CNDD FDD buravuga ko abatutsi babangamiye ubutegetsi bwa CNDD FDD mu Burundi. CNDD FDD ivuga yuko abatutsi ngo barimo gukorana n'igihugu cy'u Rwanda ndetse ngo u Rwanda rukaba rushaka kubakoresha mu gutembagaza ubutegetsi bwa General Evariste Ndayishimiye. Aya ni amakuru mvana mu masoko yanjye yizewe muri CNDD ndetse no mu gisirikare cy'u Burundi. Mu gihe rero ubutegetsi bwa Gitega buvuga yuko u Rwanda ruzashoza intambara ku Burundi, u Rwanda rwo rwerekanye ko ibi birego byose bya Gitega ndetse n'ibyo bashinjwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa ari ibirego bidafite ishingiro. Murabyibuka ubwo General Evariste Ndayishimiye yavugaga yuko u Rwanda rufasha Red Tabara ndetse ko Red Tabara yitoreza mu gihugu cy'u Rwanda ikava mu Rwanda igiye kugaba ibitero mu Burundi. Icyo gihe u Rwanda rwabiteye utwatsi ndetse ruvuga yuko ari ibintu byo kuremenkanya ndetse ari ibintu bidafite ishingiro. Kuri ubu ngubu rero icyuka cy'intambara gikomeje kwiyongera hagati y'u Rwanda n'u Burundi. General Neva ibintu yabishyize ku rundi rwego ndetse aravuga yuko yiteguye kurwana umuhenerezo arwana ku gihugu cyiwe cy'u Burundi. Yavuze ko umuryango mpuzamahanga nutagira icyo ubikoraho igihugu cyose kizirwanaho muri aka karere ndetse General Neva yateguje intambara ikomeye cyane muri aka karere k'ibiyaga binini. Igihugu cya Congo ndetse n'u Burundi bakomeje gufasha FDLR ndetse bakomeje kuyiha intwaro hagamijwe guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda. Muri ibi bihugu kandi ingengabitekerezo y'amoko ikomeje kubica bigacika. General Neva ndetse na Tshisekedi bamaze iminsi bavuga ko abantu bo mu bwoko bw'abatutsi aribo bashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Neva ndetse n'ubutegetsi bwa Tshisekedi. Amakuru twamenye nuko General Neva arimo gutegura ubwicanyi bugiye kwibasira abo mu bwoko bw'abatutsi, avuga yuko barimo gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa CNDD FDD. Amakuru twamenye kandi aremeza yuko abasirikare benshi b'u Burundi bakomeje kujya ku mipaka y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Mu bice bya Cibitoke ndetse no mu bice bya Kirundo abasirikare benshi birunze ku mipaka y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Abandi basirikare benshi bagiye kwirunda ku mupaka w'u Burundi ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Hari amakuru avuga yuko abazatera u Burundi ngo bagombaga guturuka muri Congo abandi bagaturuka mu gihugu cy'u Rwanda. Aha hose rero mu gatondo k'irigenekerezo rya mbere General Evariste Ndayishimiye yaharunze ibitwaro bikomeye ndetse n'abasirikare benshi cyane b'igihugu cy'u Burundi. Birimo kwibonekeza ko u Burundi burimo kwikanga intambara ikomeye cyane. Amasoko yacu mu gisirikare cy'u Burundi aremeza neza ko General Neva yamaze kubateguza ko bagiye kurwana intambara ikomeye cyane ndetse akavuga yuko bagiye kurwana n'igihugu cy'u Rwanda. Muri iyi minsi rero ibintu ntabwo bimeze neza. Imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi yaratosekaye mu buryo bukomeye. Burundi na Congo bishyize hamwe mu gufasha FDLR ndetse no kurwanya igihugu cy'u Rwanda.
Burundi na Congo baravuga yuko bagiye gukora ibishoboka byose bakagaba ibitero ku butaka bw'u Rwanda, ndetse yemwe bararenze bavuga yuko bazavanaho ubutegetsi bw'u Rwanda. Mu gihugu cy'u Burundi kandi General Evariste Ndayishimiye abangamiwe cyane na bamwe mu basirikare bakomeye badashyigikiye imigambi yiwe. Hari amakuru avuga yuko muri iyi minsi General Neva afite ubwoba ko abasirikare bashobora kumutembagaza ku butegetsi. Hari bamwe mu basirikare bakomeye batishimiye ingene General Neva arimo kurongora igihugu cy'u Burundi. Bamwe mu bajenerali bamushinja ko arimo kuroha Burundi mu manga, ndetse ko abanyagihugu bakomeje kubaho nabi. Ibikorwa bikomakomeye mu Burundi byarahagaze. Ibyibanze ku barundi bose ntabwo bikirimo kuboneka. Inzara irimo kwica abarundi, igitoro cyarabuze, isukari yabaye nko kubona umuzi w'urutare. Ibi byose rero ni ibibazo bikomeye cyane bihanze igihugu cy'u Burundi. Amadevize yarabuze, ubuzima burazimvye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ibiciro byikubye hafi inshuro 3 ku masoko mu gihugu cy'u Burundi. Abarundi baravuga yuko babayeho nabi cyane. Ibi byose rero bakabyagiriza intwaro ya CNDD FDD. Amakuru atugeraho rero avuga ko abajenerali barakaye cyane, ndetse ko General Neva arimo kwikanga ko abajenerali bashobora gutembagaza iyi ntwaro yiwe. Hari amakuru avuga yuko abajenerali bakomeye bagiye bakora utunama irya nino mu mahoteli mu Burundi, ndetse ngo bakaba baremeje yuko bashobora kwambura ubutegetsi General Evariste Ndayishimiye. Ibintu byose rero General Neva akomeza gutangaza, ndabamenyesha ko afite n'ubwoba bwinshi. Afite ubwoba ko intwaro yiwe ishobora gutembagazwa umunota ku wundi.